Bonjour, bonjour, bonjour. Nizere ko mumaze imisi munezerewe, tumaze imisi twiga, dukora, twinjiza amafaranga. Okay. Nizere ko umuntu yiga, afise umwete wo gukora, akurikirana, biriko biragenda neza. Uwabiteko biragenda neza nawe, yegera abarideya, bamufashe kuko twese nta n'umwe bivukana, turafashanya gusa tugira umwete. Okay, twigire hamwe ukuntu dushobora kubikura ndetse no kubika muri konte bancaire digitale 𝙆𝙐𝙋𝙊𝙬. Nka kurya tumenyereye kubika no kubikura muri Binance, tumenye no kubika no kubikura dukoresheje 𝙆𝙐𝙋𝙊𝙬 ni eshanje rigira kabiri ikurikirana na Binance. Yizewe kandi imeze neza kandi itagorana. Mboneye no kugira abandi bakora ama verification Binance kwankira ushaka gukoresha 𝙆𝙐𝙋 isaba security gusa. Okay? Nuko rero turabire hamwe ukuntu tubikora. Duhere kubika. Mu kubika, mu kugira depot muri 𝙆𝙐𝙋. Kubika, kugira depot, kugira versement, verser, déposer, deposit muri 𝙆𝙐𝙋 bigenda gute. Okay? Uca muri 𝙆𝙐𝙋 ubwayo. Ngiyi 𝙆𝙐𝙋 canke 𝙆𝙐𝙀 niho ubanza guca ugatora adresse de dépôt, adresse de deposit, adresse wallet. Adresse usikin adresse wallet ni nimero ya konte ya banki yawe ugendana. Niba ugomba gudepoza amahera muri bankobo, uratanga nimero yawe akaba ariyo badepozako amafaranga ucabona muri bankobo yawe yashitse. No muri 𝙆𝙀𝙀 ni banki ngendanwa yawe, uca muri adresse kugira uronke nimero kanaka yawe ya banki yawe, y'ikonte yawe iri muri banki ya 𝙆𝙀𝙀, hanyuma ukayitanga kugira kugire depot canke rero ugomba kugire deposit ukayitora ukayibona. Komsa ugenda rero hari ugombe kugira withdraw, kugira depot iza haji wawe ukayishiramwo akaba ariyo nimero umwika ko amafaranga. Okay? Tucangare muri 𝙆𝙐𝙋, muri 𝙆𝙀𝙀 twinjiremo. Okay? Ugishika ushikira kuri home. Kuri home nkuko murabibona mwese, kuri home nkuko. Okay? Ushika kuri home umenye yuko amafaranga uyarondera ngaha muri asset. Uvana na telefone n'ikirimiro, aho usanga handitseko wallet, aho usanga handitseko portefeuille, aho usanga handitseko portfolio yo kuri Binance canke asset nkuko mubona handitse asset. Ucurondera amafaranga ngaha muri asset. Ushaka kudepoza, ushaka ku withdrawing, ushaka kuraba ahantu hose amafaranga niba ari ama coin ari muri wakoze ari mu mafaranga byose bironderwa ngaha muri asset. Okay? Ngaha muri asset rero ucubona ahantu ushobora kugira withdraw, transfer, deposit. Okay? Ugomba kugira deposit, tugomba kubika deposit. Sivyo? Winjira ngaha muri deposit canke verser canke depose. Okay? Wacha kuzanira in list y'ama crypto nkuko atarikimwe wasanga mu gihe ari ya mbere. Ushigana ngaha muri recherche ukandikamwo USDT. Ushaka kugira USDT niyo ushaka kugira ngo depoza tether. Okay? Bitari utanje kwirondera naho biba birimo ngaha. Okay? Kuri USDT ngaha ugasanga niho uciye utiwiragira recherche kubera ubusanzwe mu byo ugomba kudepoze ugasanga birahari. Okay? Ucugiye kwemeza ngaha rero kuri USDT. Ugashoyemeza kuri USDT. Okay? Mvukeneye kudepoza USDT. Okay? Mbone yakubwiye abantu usanga bavuga ngo mbega ngo Binance ngwira hango 𝙆𝙀𝙀, ngo KX ngwira hango Bybit. Mu gihe hari ameshanje yose, mu gihe ahanahana ico bita USDT, ikintu cyose gifise USDT birahanahana. Harakeneye kumenya ko ama raison imihora acamwo ko byose bihurijeko.
hari gusa nk'umuhora uhari muri eshanja canke royal Q ugasanga ahandi uwo muhora ntuhari uca uprefera uwo muhora uhari kuko uwo muhora ushaka kuzihushanya nimba ari muri Binance ugasanga ugomba kureka amafaranga muri yobi ugasanga yobi hariho umuhora dufate umuhora y'amarezo amanetwork dufate TR70 BP20 Polygon R70 n'izindi ugerageza kuraba ikihe bihurijeko kugira amahera ashobore gushika niba amahera avuye aciye ku muhora watanze adresse wallet ivuye ku muhora wa BP20 nawo muri Binance mu kurungika muri #TX ugaca ugenda ukaca kuri Polygon ugashamwa muhora yaguha ugashamwa ngo on Polygon kugira amahera ashika imihora idasaba amahera ashika rero ikintu gishobora kubitandukanya ni igihe iyo mihora itabisa nayo mihora ntihagusa yose usanga hari umwe usanga bisa egundi usanga ntibisa mugabo haba hari imihora bihurirako kumva rero zirahanahana amahera kubera ari wasted okay ndamu y'imihora ikimba ngo kiragenda kata menshi okay TR70 R70 ton Solana okay BP20 yose n'imihora n'amanetwork okay duce kuri dufatakarero BP20 niyo dukunda kumenyera BP20 okay BP20 mugabo imaze imisi ushobora kuba konje kenshi katuyihindure tugire Solana okay Solana okay sawa duciye ku muhora wa Solana okay adresse wallet ngiyi kirazira kuyandika iyi kirazira kuyandika urayikopya hama no umuntu yihaye ugira kore kuko ukuntu twanditse dushobora kwandika nko turi kana amenya atakara copy adresse okay mwana ko adresse baye copy okay tese copy rero ucugenda hahano ugomba yashire ugomba yakure ukayishiramwo kwa konte bancaire yawe badepoza kamahera nukuvuga rero ushaka cyangwa kuri share address ukamwikira umuntu ushaka okay sawa gacha rero uza muri Binance ngomba kwatwa muri Binance ngomba nkora muri Binance da deposit muri yobi muri ine tabigenza ngiye muri Binance yanje ngiye kurotira okay muri Binance ngiye kugira withdraw kugira mbika amahera muri yobi icyo muracumva ngiye gushira amahera muri yobi ndayakuye muri Binance okay tuze rero kuri spot okay amahera ni habari hama kandi no ngaha muri asset ukabona kuri muri asset ngaha ukabona no kuri spot sawa ahare muri Binance cinza ngaha kuri sand umva ngomba ajya naciye kuri yard mukunda ngomba ndungike nca kuri sand ngomba ndungike nca muri sand ngaha okay kashane yemeza ngaha send to Binance users no kuvuga abane abandi ushaka guca kuri ID canke email hano ko cyane kwandikira send via email phone ID okay ana ono chain withdraw chain ne ya network okay gana machine okay ana P2P n'ahandi cyo muri P2P kuba badandaza bama USD baba bari yemeje kudandaza ama USD bari muri Binance okay aha naho rero ntege twaciye duca kuri adresse wallet ono chain withdraw ni kuri adresse wallet gacha wemeza ngaha okay ugomba rotiriki murotire ama USD okay wana balance y'ama USD iso wokuramwo na ya 400 okay ayandi mubona ya yose ayandi ari ku ma crypto ari mu bidandazwa ntari libre amafaranga ari libre na yonyene USD cyo nemeza uko okay ashaka ngo long press to paste okay network okay amount minimum okay uchona ngakho abwiye ngo long press to paste ushira kore ya address wallet okay maona paste okay paste nko usanga handitse ko kore nta kintu kimodifya okay hanyuma network ciza ari automatic okay ciza direct ubundi bataza kwishiramo ngaha
Solana murabona ngaha izindi zose zugagwa akaca haza Solana kuko ariyo wemejeko. Okay, sawa. Hanyuma ugaca ngaha ugashyiraho amafaranga ugomba kurotira. Okay, minimum yo kurotira kuri adresse wallet muri Binance ni 10 ngo menurike amafaranga 10. Ni ukuvuga iyi ntuzi ija kunkata menshi, ija kunkata ifi ija kunkata 0,5 USD 0,5 USD. Okay, hageze ariko rero ngira withdraw nce nemeza kuri withdraw. Okay, nemeje kuri withdraw rero habasiye ko nca nemeza ngaha kuri confirme. Confirme rero baca bambwira ama verification narasizemo nimba ari Google Authenticator nimba ari email. Nce nemeza kuri kimwe kimwe nkagenda gutora adresse muri email nkayizana nkayishiramo. Nce nemeza kuri Google Authenticator nkagera muri application ya Google Authenticator ngiyi niyi Google Authenticator niyi ukayinjiramo ukaraba ahantu hari Binance n'amakode baguhaye ukayazana ukayashiramo ngaha nko kuri video kugira bemere ko amahera agenda, sivyo abone ko ari wowe nyine ukurarutira. Okay, amahera mwakanya acagenda agiye ashika muri #tax nkuko we yarungitse mu gihe utihenze. Uririnda kuyutihenda umuhora utihenda na adresse wallet. Okay, ico kudepoza turagejeje rero tugende muri kubikura muri withdraw. Okay, tugomba withdrawinge muri #tax ngiyi murayibona muri #tax. Okay, tugomba turotire ama aja kuvako aja kuba rotirable nayo nyene 23,5. Ayandi mafaranga yose ari ku mashiba ari ku crypto aho kuri XRM Solana XRP aho sai ku mafaranga muga amafaranga ari libre abarotirable naya ari yonyene ya. Ayandi bwira rotirable banza kuyaseringa kava mu madandazwa akaza mu mafaranga liquide. Okay, na rero tuca ngaha kuri adresse aha kuri USDT izinzo ziba ziri rotirable. Okay, tugende rero tugomba kugira nte tubikure 𝙆𝙀𝙋 aveyo aje muri Binance cyangwa aje muri 𝙆𝙀𝙋, sivyo? Reka ndabikurure bwose bivanye agomba kuja muri 𝙆𝙀𝙋, sivyo? Tugende muri 𝙆𝙀𝙋. Okay, tugende muri application ya 𝙆𝙀𝙋 tugiye gutora adresse de dépôt dushire amafaranga tuyakuye muri #tax. Okay, cenza ngaha kuri asset kuko mbanza ahantu hari ububiko niho hera aho ushobora kugira depot aho ushobora kugira withdraw. Okay, muri asset. Okay, shaka kudepoza amafaranga aha muri 𝙆𝙀𝙋 ndakuye muri Hiobi cinza ngaha kuri deposit. Okay, kwa nkeneye kudepoza yarenga 10 ari 10 yonyine uca ngaha mugari ari hejuru ya 10 uca ngaha kuri 20 kugira uronke ama network yose ashoboka. Okay, uca ngaha kuri select deposit method ukemeza. Okay, baguhaye ati ugomba kudepoza USD canke USDC. Uri mu Burundi mu bihugu byo muri Afrika naha mu bihugu byo muri Europe naha, sivyo? Hama polygon baguhaye ngaha ni 2 gusa. Ariko hari indi network ni 3 Polygon na BP20 yindi ni TR70. Mugaza yafise ama condition ugomba kudepoza ayatarenga yari hejuru ya 10 atarenga 10. Okay, uca kuri Polygon arenga 10 n'ibindi karenga uca ngaha kuri BP20. Okay, tugomba kudepoza 10. Okay, uca kuri Polygon. Okay, cinza ngaha kuri generate temporary deposit address. Okay, nkemeza. Okay, cinza ngaha kuri I have read and agreed to deposit agreement hama read and agreed. Okay, koshe agreed. Okay, hanyuma I understand. Okay, cishikiya rero adresse wallet ya 𝙆𝙀𝙋 ntwara hehe hayangiye kubikura muri #tax. Chimsho ndakuru tuntu twekana kopya nko cyenze kuko arakushitane yango copy successful. Okay, go copy irabaye copy. Sawa, ncengenda hehe muri Hiobi. Okay, canke naho ngombe deposit muri Binance. Okay, nayo ndagenda muri Binance canke change yose shikira hehe
shikira hahandi hari amahera ngaha muri asset ahasi niko nabwiye yuko harya hari ububiko hari withdraw hari retrait hari deposit niho uca aha muri asset rero nkafyondako cyonzeho nkandi kuri support ngaha nza ngaha kuri add funds ngomba kudepoza amahame binance ndayakuye muri yobe nza ngaha kuri add funds nico kimwe na deposit nico kimwe na ajouter des fonds via ni telefone umuntu afise nico kimwe na ya verser okay nza ngaha kuri add funds okay Esa kama ngaha ugomba kurotira amahera ugomba kwinjiza amahera uciye kuri chaîne uciye kuba binance okay tugomba kuruka amahera tugomba umva ishanjere n'ikindi kintu bidahura ntivyigira uca kuri ibintu uteza guca kuri on chain deposit kuya na adresse wallet on chain deposit okay ngomba ku deposit ki USDT okay hanyuma bashobora imihora iri libre iyose n'imihora iri libre hano nk'ubu wanditse ko kiraza kuwukorako ubanza ukawurindira canke usanga wanditse nko congested ubanza mukayirindira okay cinza rero ngaha nkemeza kuri imwe kanaka okay cinza ngaha kuri BP20 nawe hariya iri ahari okay BP20 ni aptos yaza ko ari ihari ushobora ikata makeya ana nk'iyi ayashika ayo bakata wirabe hariya okay nemeze kuri BP20 ngomba kugira nte kudepoza amahera muri Binance nciye muri depoza amahera muri Binance ndakuye muri yobe okay adresse wallet ngiye barayimpaye copy niyo kuri chaîne ya BP20 okay shinza ngaha ndayikopye ngaha okay aha ndayikopye irabaye adresse wallet copy okay cengenda rero muri hahandi ngomba kuyakura ngomba kubikura shisira muri yobi cenca ngaha kuri withdraw ko ngomba kugirane kubikura rotire withdraw okay rotire withdraw okay ushaka urotiriki okay bagomba duhama crypto shaka kurotira USDT okay kuko urotira zino crypto bashaka kuvuga ngo mukotira pepe igenda muri Binance mugana abo bagiye muri Binance batora adresse wallet ya pepe okay aha tuje muri USDT okay bacambaza methode ngomba gukoresha blockchain canke ivyo iguhanahana hagati ya hashtags okay kandi cyakekana yuko ngaho atana kimwe bakata kubera hashtags iba hashtags nyene ID canke email canke nimero ya telefone naho niho bashaka kuzara bakata kubera ko babivuye ku bintu bidasa atari bimwe blockchain address okay hama bashaka kuzana rero ngaha TR7 okay ukavuga uti oya sinkene TR7 twavuze ko dukeneye guhitamwo twahisemwo BP20 sivyo kemeza kuri BP20 kacijamwo okay BP20 giyemwo okay mana ngaha BP20 yagiyemwo ngaha okay hama withdraw address kugira kore ya address kwa copy okay ya paste okay hanyuma withdraw amount this okay ana confise available 23 okay amashagira ati rero emeza nimbona ko bigize neza shinda ngaha kuri withdraw nkimza anabaje kumufata 0,8 shinda ngaha kuri withdraw no kuvuga ushaka kondera n'indi rezo dakata mesh shize ngaha bashobambwira nemeze ngaha kwa kantu I have checked the withdrawal uvuga yuko atanamwe wihenze ubigize neza BP20 nje gushika nefu figure do USDT okay cinemeza ngaha aca ngaha nkacangira ntaca nkofirima okay nkofirimye bashambwira ngo ngirishe passki okay ama verification ive nivyo basize mu web wawe sivyo baca banjana rero mu ma verification mba narakoze
okay. Cinemeza ngaha ko my passkey itari available, okay. Baca bansaba rero nshiramwo ivyo nari nasize mu vy'iwanje mbanzi. Nubwo bavuze ko hari ibintu utagize ucemeze ko bitari disponible kugira ngo ivyo wasizemwo. Aha rero baca barampa kugira nte kuja bambwiye ati email nuguje ko rero ntuzeye ni hanyuma sending code ncengena muri email ntore code. Aha naho ni boye ngo GA ni Google Authenticator ni abbreviation, okay. Ntuzokangukire muyibonye ncibona nga kwisend, okay. Bana bampaye 60 secondes canke ndi kwanga muri Gmail, okay. Muri Gmail, okay, baye kure cica ngaha nkashika ko vyoroshe ca ntora adresse ngi bayimpaye ngi bayimpaye nci ndayifyonda kuku ndayiraba, okay. Ngi n'amashifre 6 nci ndayafyonda kuku, okay. Bakanzanira akajambo copy kugira ndayakore, okay. Ndakopye cinge ndayakore ngaha, okay. Shiza ngaha muri email za verification aha sivyo ngashangira paste, okay. Ngashaza ngaha naho Google Authenticator ko edakeneye kwanza kwisendinga cinge na muri Google Authenticator, okay. Ngiyi application mwayibonye, okay. Nkatora code nkayizana ngaca ndayishiramo ngaha ngashangira paste ngaha, okay. Mpejeje nshangira nte nce nkonfirma ngaha bijo konfirma amahera acagenda yene yarungitse. Nuko mondaye munkurikirana nuko tubika tugashaka kubikura muri IOB, ugashaka kubikura abe muri IOB atwara hariya na hariya cyangwa ugashaka kutugira deposit muri 𝙆𝙀𝙋𝙄 muri Binance yazana hehe muri IOB. Nuko turi kumwe.